Kwa mara nyingine tena upo na Sten presenter, au ukitaka umwite presenter Sten aka ni update man all the way from Sten TV worldwide. Inyuma y'indirimbo nyinshi zagiye ziba hit zigiye zitandukanye kuva ku muririmbyi D1, ndavuga waiting, nkavuga za umunyuka, nkavuga na za mine, nkavuga n'izindi ndirimbo nyinshi aho yarageze ku bwoba. Kuri no munsi tuvugana ni indirimbo ubwoba imaze igihe kitari gitiri ku rubuga rwa YouTube rwo muririmbyi D1 rwa management yiwe. Iteka music niyo shene isanzwe cyako ibikorwa byo muririmbyi D1 yakoze byinshi, aho indirimbo zose agenda sohora atandirimbo nimwe yigera ikubita swata kuva ku mwaka uheza atanguye game nyezina. Abantu benshi bakamumenya ku ndirimbo Wait, akaririmba n'izindi ndirimbo za Love Connection, akaririmba za umunyuka, akaririmba za Mine, akaririmba za Good Morning, akaririmba za Zero. Uno munsi akabageze ku ndirimbo ubwoba, aho hose ni indirimbo zose yagiye aririmba atandirimbo nimwe itigeze ishikira abantu. Inyuma y'icyo gihe cyose rero uno munsi nta bintu birebire twari tumumenyereye ko, ariko uyu munsi naho akaba yajabutse imipaka, aho agiye kutuzanira igikorwa ari kumwe n'umuririmbyi kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Turavuga ni Social Mulla. Indirimbo izosohoka ku izina rya Body, aho yashoboye kwandika ati soon get ready for this new thing from Mr. Mitoma featuring Social Mulla from Rwanda, Burundi featuring Rwanda out on once. Ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022. Make sure ko wagize subscribe on Iteka music channel. I hope you will gonna enjoy this music. Aho yashoboye kuvuga ati mwitegure Mr. Mitoma D1 ari kumwe na Social Mulla mu minsi mike cyane mugiye kuryoherwa. Itariki imwe y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022. Make sure wakoreze subscribe kuri Iteka music. Gerageza ibishoboka byose ube warakoze subscribe kuri Iteka music, kugira uzubu wa mbere mu kuryoherwa n'uno muziki, mu kuryoherwa na runo ruririmbo rwa Body rwa D1 ari kumwe na Social Mulla. Social Mulla n'umuhitinze nawe nyene, aho indirimbo nyinshi agenda akora atandirimbo nyinimwe itajya ku mupaka, itashobora kuva mu Rwanda ngo ishobore kuza mu Burundi ngo abarundi tuyimenye. Hata ndirimbo nimwe ashobora gukora ngo ntishobore gushika mu bihugu bigiye bitandukanye na cyane cyane vya East Africa. D1 nawo ni chance agiye kuronka kuri no ndirimbo ya Body. Yashoboye gukorana n'uwo muririmbyi yamenyekanye kuva kera, kandi n'ubu ashobora gukora ikintu abantu benshi bakacyumviriza, umuntu akacyumviriza rimwe kabiri akatarashobora kukiruha. Ni D1 rero novuga yuko ino ari chance idasanzwe ku muririmbyi wo mu Burundi. Dushobora kumushyigikira muri kino gikorwa agiye gusohora kugira turabe iterambere ryiwe aho gyoshobora kugera naho gyoshobora kugarukirana, cyane cyane yaho benshi icyo bariko baramusabira ari ukumuha urubuga rwiwe rwa YouTube Iteka music, bakamuha urubuga rwiwe rwa YouTube, indirimbo ziwe zikazoshobora kuza ziraca kuri urwo rubuga rwiwe bwegu nka D1. Indirimbo ziwe tuzikeneye tukazisanga ku rubuga rwiwe, hamwe naho bizoshika bakavavanura kuko ntibazamana, naho boshika bakavavanura ibintu bikazobandanya biba neza ku muririmbyi D1, akazobandanya yisanzuye kakujya tubibona abandi basanga bimeze nka ba Harmonize hariya kuva muri WCB bande hariya, usanga ibintu bimeze neza. Iyo bavuyeyo ntivyirwe birabagora muri bica nk'ibiriya mu gufatirwa mashene canke mu kononegwa ibintu bigiye bikomakomeye byo bafashije mu kubaka no mu gufasha abandi bantu benshi. Biriko biravugwa yuko ashobora guhabwa urubuga rwiwe ino ndirimbo igashobora gucako, ariko nta cemezo dufise cy'ivyo bintu. Mu gico tuzi cyoco nuko nyene ubwiwe isaha imwe iheze abishitse ku rubuga yashoboye kuvuga ati kora subscribe kuri Iteka music kugira izoshobore kuba uwa mbere mu gushobora kuronka ino ndirimbo. Bishoboka rero indirimbo ikazoca kuri Iteka music, ariko hari bariko baravuga ko ishobora guca kuri D1 official. Mugabo ivyo nta kuri turabironkera, natwe tuvuga ico tuba dufitiye ubuhamya. Turabakunda cyane, genda kuri subscribe nkuko yabisabye kuri Iteka music na D1.
One irahari shene yiwe mugabo nta bikorwa bicako, naho nyene ugenda ukore subscribe mu gihe yarekuriwe ibikorwa vyiwe bigatangura guca kuri iyo shene bizokorohere kumuronka vyoroshe. Wari kumwe na Sten presenter cyangwa ushatse umwite presenter Sten all the way from Sten TV worldwide. Ntibagire ko natwe subscribe kuri runo rubuga rwacu mu kuzobandanya wironkera byinshi bigiye bitandukanye bivugwa muri entertainment yacu bishashe utarigera ubona ahantu na hamwe. Ciao ciao till the next time.